Njye nitwa Mutoni Vestine naje nturuka mu gihugu cyo mu Rwanda. Nazanye imitako y'iwacu mu Rwanda, harimo imyambaro, harimo ibyo gutegura ku mazu, harimo ibyo kwambara byiza cyane, ni byinshi cyane bitandukanye, harimo ibyo gutaka mu mazu, ni byinshi. I Burundi nyashika ndabonye ari heza cyane, ariko ngiye subwa mbere nje, hari n'igihe myaka 5 ishize 7 twaje muri expo ya hani Burundi n'ubundi twayikoreye muri Mise Viva. Rero ngishika hano ntago nari maherutse, nari makumbuye. Ngishika hano kintu nishimiye cyane, nabonye hasa n'iwacu, harasa neza, hari imvura, hari abarundi basa n'abanyarwanda, turavuga ururimi rumwe, ni heza, hari security, nta kibazo. Harimo uduseke ni imitako dukoresha, agaseke ubundi kavuza amahoro. Rero amahoro dufite mu Rwanda turayifuza no dukomeza kugira amahoro, twese duhuza amahoro. Harimo imyambaro twese twambare ibisa, harimo imitako itandukanye, ndetse twagerageje no gukora imitako isa, ndetse twageze no gukora imitako isa n'iyo mu gihugu cy'iwanyu, nk'aka kantu n'agaportekre ugashyira ku mfunguzo, akangaka turakwambara, dore nakambaye nanjye. Nishimiye kuba mu gihugu cy'i Burundi, twese turishimye cyane kuba tuzahuza imikorere. Turishimye guhura n'abandi bantu batandukanye, ni experience, barareba, turabona ni voyage d'étude, turareba bakora ibi natwe dukora ibi, turahuza ibitekerezo, turahuza amayide, turahuza n'amasoko. Twandayikeza Eric, twaje tuvuye muri commune Mutimbuzi, intara ya Bujumbura rirale, nukuvuga ni muri zone Rubirizi, hafi y'umurima w'ibigazi bya Savonoro. Hano twaje nk'umu innovateur wavumbuye yuko mu kigazi hashobora kuvamwo amakara, no kuvuga twazanye amakara avuye mu bishishwa by'umuse w'ikigazi, nk'uko namwe mubyibonera ariko araka. No kuvuga icivugo cacu ni igitangaza, ni igiti kivamwo amakara kiticiwe. Kubumva ururimi rw'igifaransa naho ni un miracle, est un arbre qui produit des charbons sans être abattu. Twazanye kandi n'izimbabura zishoboye gucana ubwoko bwose bw'amakara aboneka muri Afrika, canke ubwoko bwose bwa briquette écologique, zigacana kandi n'ibishishwa byose by'ibyo kurya abantu bafungura mu gihe uba wabyanikiye bikakamuka. Nukuvuga uko bigenda kugira ngo ikigazi kivemwe amakara, iyo abahinguzi b'amamesa bamaze guhingura amamesa yabo bakayakuramwo, hariho ikibuye gisigara munsi, indani rero ico baca bacanikira kirya gikoki rero canke kirya gishishwa gisigaye, ni ikintu kigumye cyane kitigera kibora canke ngo kibintabire. Nico kintu rero aho kiroye hahora hamara kuva ku myaka 5 kuduga ntikibora. Rero ibyo bintu byica ibidukikije. Mugabo twebwe abajene biki gihe tumaze kubona ubugaragwa bugenda bwisuriranya buri gihe, tumaze kubona kwihona ry'ibiti n'amasamba giyongeranya, tumaze kubona kwinkukura ziguma ziyongeranya, mbere inzuzi zikuzura, tukabona na Tanganyika mbere gwavuye mu ruruzura kubera inkukura. Twaje dutangura kwiyumvira muri kazoza, usanga mu minsi za hazogera aho abantu b'abarundi tutaronka ibiti dushobora gucana. Niko guca tuvumbura rero tukiga uko bijya bishishwa by'imise y'ibigazi twobikuramwe amakara meza cyane kandi yaka nk'uko mubibona. Akarusho ka mbere dufise hano nuko namwe ubwanyu mutubonye kandi aya makara muyabonye, aho bintera guca manza nkongera nkasubiramwo icivugo kugira ngo n'umuntu atari yabyumvisa byumve. Igitangaza ni igiti kivamwo amakara kiticiwe. Ako kantu rero kubona aba bantu bose bakoraniye bakumvise ko mu Burundi, igihugu c'amata n'ubuke, igihugu gisa na vere, gisa n'urwatsi rubisi, cashoboye kuba arico kiba ubwa mbere kw'isi nzima kikavumbura yuko habonetse igiti kivamwo amakara kiticiwe. Ayo makara akaka nk'uko mubibona,
aka n'akabuto twabaye turagira mu buryo bwo kugira ngo tubereke ko izi mbabura canke amashiga nk'uko aho hejuru mubibona ku maafishe bishobora gukoreshwa n'amabuto ku buryo uduza umuriro nk'uko mubibona canke ukawugabanya nk'uko mubibona. Ni ukuvuga iyi ni regaraje n'akantu ko kuduza umuriro no kuwugabanya bivanye n'uko ugomba guteka wihuta canke witonze. Hama yego hari abaganda hari abanyarwanda n'abandi akarusho ikintu ubona ubarushije ikintu ndabarushije ca mbere nuko naje gutorera umuti ikibazo gihanze isi nubu COP28 izokoranira i Dubai bazoba bakoranye barondera ikibazo c'ukuntu isi yoreka kuba ubugaragwa ihindagurika ry'ibihe ritokwama ribaho. Rero mugabo ntibarashobora kuronka abantu nka twebwe bashobora kuza ari umuti ari inyishu. Twebwe rero twaje gutorera inyishu igihugu c'u Burundi ku kibazo co guhonya ibiti n'amashamba barondera ibintu byo gucana. Twaje gutora inyishu muri Afrika ku kibazo co guhonya ibiti n'amashamba barondera ibyo gucana. Ubu ahubwo twifuza ko abaganda n'abandi bose bari ngaha bokoranya ibyiyumviro byabo n'uburyo bwabo tugashigikirana hama tukaduza uwo mugambi twe tukagenda kwigisha urwaruka rwabo ingene bakora izi mbabura zishobora gucana ubucafu ntibasubire gucana ibiti. N'abandi bo muri Afrika nko muri Tanzania, Kongo n'ahandi no mu Rwanda bose nibahagarike gucana ibiti ahubwo baza tubereke uburyo bwo gucana ibishishwa by'ibyo bari batetse bakoresheje ubu buhinga twazanye bwo gucana. Abipfuza bose kudushorera twaje kugurisha no kumenyekanisha ntabwo bizimbye kuko ukurikiranye ingene mu Burundi bagurisha amakara umuntu yahora akoresha amakara y'1500 canke 2000 akoresha ikiro kimwe c'amakara yaka nk'uko mubibona. Ico kiro naco kigugwa 650. Aha naho kigugwa 800 kuko twarinze kugipakira. Murumva ko aba yigaruje amafaranga 1200 agaruriye umuryango. Umwanya nawo wahora ushusha amazi mu minota 30 ni hagati y'iminota 2 n'iminota 5. Iyumvira uwo muriro ingane uba uri kuraka na resho turayisiga. Ngewe nitwa uri mu benshi François Xavier naje nturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Twishimye cyane ni umunsi wa mbere tugera ahangaha twaje mu imurikagurisha. Hanyuma rero twabazaniye ibintu byiza. Iri murikagurisha ni imurikagurisha rigendeye ku muco. Ni imurikagurisha turagenda tuzenguruka muri buri gihugu buri mwaka tugira igihugu tujyamo. Ni ukuvuga ngo umwaka ushize twari muri Tanzania, uwawubanjirije twari muri Uganda, ubu ngubu rero ni Uburundi butahiwe. Tugiye kumara rero ibyumweru 2 ahangaha i Burundi tumurika ibikorwa dukora, buri gihugu kigenda kigira cyerekana ibyo gikora biri mu muco wacyo. Njyewe rero nazanye ibintu byinshi bitandukanye, nazanye imyenda ndetse murayibona inyuma yanjye, nazanye imyenda y'abadamu ku buryo abadamu rwose turafite imyenda myiza kandi iba yakorewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse imyenda irimo n'ibitenge, amafashoni agezweho agiye atandukanye ku bantu bose. Yego. Ni akahe karusho mugiye gukura muri bino murika? Ni ukuvuga ngo ahangaha tuba duhanahana ibitekerezo, twakura ama experience atandukanye kuko tukagenda tureba igihugu. Ese kino gihugu niba ari igihugu cya Tanzania ni ibiki gifite twebwe tudafite, niba ari igihugu cy'i Burundi ni ibiki bafite byiza twebwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tudafite, niba ari igihugu cya Kenya ni ibiki bafite twebwe tudafite. Tugenda duhanahana ama experience y'ibintu tugenda dukora ku buryo ndetse niyo bibaye ngombwa iyo tugiye gutaha turagurana dukora change, bagatwara iby'iwacu mu Rwanda nako tugatwara iby'iwabo mu gihugu kugira ngo dukomeze tugende turushaho kugira ubumwe yaba mu byo dukora ndetse n'ubumwe haba mu byo kugira gute. Urumva niba bafasha ibintu by'iwacu bakabijyana iwabo natwe bakazana ibyo bakabizana iwacu, nanone birushaho kugenda tugira gute twiyumvanamo kurushaho.
urumva wishimiye kuri mu Burundi? Yego, i Burundi ndahishimiye cyane kuko ni igihugu nifuzaga kugeramo cyane. Iyo tucyumva i Burundi impamvu cyane gituma tuhishimira, twese turabavandimwe, tuvugi ururimi rumwe nubwo rutagize ariko turavugana twese tukumvikana. Ni ukuvuga rero turafite n'akandi karusho yuko turafite amahirwe yuko tuzakura abakiriya benshi, kuko ntabwo tuzagorana mu kumvikana mu rurimi. Tuzavuga batwumve, natwe badusubize tubumve. Turafite ibyishimo rero yuko ahangaha tuzaharonka abakiriya benshi. Imana kandi turabizi neza yuko izabigenza neza. Nitwa Kwizera Jamali, nkaba mu Kibenga. Nazanye ibirato by'abahungu n'abakobwa bikoze mu shato. Akarusho ntava nkura hano hantu bwa mbere na mbere no kuja hamwe n'abandi tukabona ivyo bakora, hanyuma ugaheza ukiga ko kuvyo uri kurakora, karite y'ivyo uri kurakora. Ikindi naco umuntu akura ngaha no kudandaza, kuko haba hari abantu benshi batandukanye, umuntu akaronka n'agafaranga. Jewe nitwa Ntawongendera Monique wo muri komine Bisoro, intara ya Mwaro. Moni, waje guhayanisha iki? Jewe naje guhayanisha inkoko, ibisimbo, n'agasimbo kamano, n'agatango kamwe bamanika mu nzu ishugwe. Ego, uhahuriye n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, hari ikigwa uhakuye? Wabonye abandi bariko bakora bimeze gute ugereranije n'ibyo wawe? Abandi barafise ubundi buhinga, mugabo natwe twasanze ivyacu bidasa n'ivy'abandi, kandi ndabona yuko tuzoharonkera akarusho kanini cyane. Twamenyanye n'abandi bo mu bindi bihugu, n'abandi bo mu gihugu cino i Burundi nyene twamenyanye.